Amahoro y'Imana mwese abariko baradukurikirana kuri uru rubuga rwa Sabanegwa TV. Imana ibahezagire cane. Twari twifuje kubaramutsa, twari twifuje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wa Pasika nziza, Pasika y'umugisha, Pasika y'umuhezagiro, Pasika y'ubumwe, Pasika y'intsinzi, Pasika y'urukundo. Muri rusangi twari twifuje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Pasika, umunsi mukuru wo kurengana. Pasika bisobanurwa ngo kurengana. Rero Imana ibahezagire, ibarenganye ibyago byose mumazemwo iminsi, ibarenganye ingwara, eka ibibazo byose mazemwo iminsi bibarengane mu izina rya Yesu. Nuko twari twifuje kubipfuriza Pasika nziza, Pasika nziza ku bantu mwese mudukurikirana. Mugire umugisha, mugire umunsi mukuru mwiza. Pasika rero ni ijambo risobanurwa ngo kurengana. Ni ijambo risobanurwa ngo kurengana. Ushaka kusoma ayo majambo uzoyasoma mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Uzohabona ayo majambo atubwira ingene Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa. Rya joro Abisirayeli bajonjora bakava mu gihugu ca Egiputa. Murazi ko Imana yari yabwiye Farawo ati rekura abo bantu banje baze, rekura abo bantu banje bave mw'ubwo buja. Farawo ngo akomantaza umutima aranka kubarekura, ariko Imana imuteza ivyago. Murabizi ivyago, icago c'urubura, icago c'imibu. Murazi ivyashikiye abanyegiputa kuva ku cago ca mbere kugera ku cago c'icenda. Ngo hatera imibu, hatera inzige, hatera akaryama, nuko amazi ahinduka amaraso, ariko Farawo aranangira aranka kurekura abantu b'Imana. Murazi ko rero Imana yamuteje icago kigira 10, arico catumye agondozwa akaca arikura Abisirayeli. Imana rero mu gutegura iyo Pasika yari yabwiye Abisirayeli aho bari muri Igosheni, irababwira ati umuryango wose ubage umwagazi w'intama utarengeje umwaka. Ati muze muwurye mw'iryo joro, murye inyama zawo zitaze. Ati ntimuze mugire ikintu na kimwe musigaza, muze muwukoze umutsima utambiwe, muze muwukoze imboga zirura. Imana idufashe cyane. Rero uwo mwagazi nuko vyagenze, barawurya. Imana yari yababwiye ati amaraso yawo muze muyasige ku bishimaryango vy'inzu zanyu, muze muyashire ku miryango. Nuko rero ngo umumarayika w'Uhoraho azoza mu gihugu ca Egiputa aje kwica imfura zose zo mw'ico gihugu. Tahantu azosanga amaraso ku bishimaryango azoca harengana. Nuko rero Abisirayeli barokotse ico cago. Imana ngo yica abana b'imfura bose bo mu gihugu ca Egiputa, mbere ngo n'ibintu vyose vy'uburiza, uhereye ku mwana w'umwami. Bose imfura y'umwami irapfa, ivyegera vy'umwami uwariwe wese ugasanga yabuze imfura, gushika no ku muntu muto w'inyarucari bose babura imfura zabo. Haba amaborogo adasanzwe mw'ico gihugu. Nuko imivyimba y'ibintu vyose vy'uburiza, nukuvuga inka yabanje kuvuka yacipfa, nuko impene yabanje kuvuka yacipfa, ikintu cyose c'uburiza mw'iryo joro carapfuye. Nukuvuga rero Imana uwo mumarayika w'Uhoraho ashitse ku rugo rwo mw'Isirayeli ahabona ayo maraso, yaca arengana, nta cago kigera kibashikira. Rero abo Bisirayeli bamaze gukora ivyo Uhoraho yababwiye, ivyo vyago vyarabarenganye
kuko bumviye Imana, barya uwo mwagazi w'intama, basiga amaraso ku bishimaryango, nuko ayandi bayasiga ku miryango, bituma rero umumarayika w'Uhoraho aje akabona ayo maraso, yaca harengana, nta cago catera urwo rugo. Uwo mwagazi w'intama wasigura Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ni naco gituma mubona Pasika yahuriranye neza n'urupfu rwa Yesu, bisigura ko Yesu ari we mwagazi w'intama w'Imana akura ivyaha vy'abari mw'isi. Imana idufashe cane, nuko twari twifuje kubipfuriza Pasika nziza, Pasika y'umugisha, Pasika y'intsinzi. Hama rero icago kitashikiye Abisirayeli, namwe ntaco tubipfurije. Tubipfurije imigisha, tubipfurije imihezagiro, ivyago bibarengane, ariko imigisha y'Imana yose yururuka iva mw'ijuru ibazeko bwoko bw'Imana. Nuko Imana ibahezagire mwese, mugire amahoro n'umugisha.